just amahoro y'Imana akomeze kubana inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba za M23 zimaze iminsi mu mirwano n'ingabo za leta ya DRC. FARDC zatangaje ko zibaye zahagaritse iyi mirwano. Iri tangazo ryazo rivuga ko kuva ku wa gatanu tariki ya mbere Mata 2022 M23 irekuye ibice yari yarafashe igasubira mu birindiro byo kwirinda kugira ngo habe akarere kanini kabatandukanya n'ingabo za leta mu kwirinda imirwano. Abajijwe ibyo birindiro byabo, Majoro Willy Ngoma uvugira uyu mutwe yabwiye BBC idukesha iyi nkuru ati turi ku misozi ya Tsanzu na Runyoni, uduce bongeye kwigarurira muri iki cyumweru. Ku ruhande rwazo ingabo za leta ya DRC zo zatangaje ko zashenye ibirindiro bikuru eta amajoro bya M23 ndetse abarebera hafi iby'izi nyeshyamba bakaba bemeza ko guhagarika imirwano atari impuhwe ahubwo ko ari ubwoba bw'uko bashobora kongera kuraswa abikomeye nk'uko byagenze muri 2013. Umuvugizi wa FARDC muri Kivu ya Ruguru, Liyetona Jenerali Koloneli Njikeiko yavuze ko ibyo birindiro byari hafi ikirunga cya Sabyinyo bakaba babishenye. Imirwano yahereye mu rukerera ko kuwa mbere yatumye abarenga 24,000 bava mu byabo mu duce tw'imirwano muri teritwari ya Rutshuru y'intara ya Kivu ya Ruguru. Benshi bahungiye muri Uganda nk'uko ni ibitangaza. Iyi mirwano kandi yatumye hahanurwa kajugujugu ya ONU yagenderaga mu gace k'imirwano ipfiramo abasirikare 8 ba MONUSCO bo muri Pakistan, Uburusiya na Serbia. Impande zombi zashinjanye kurasa iyi ndege. Umuryango w'abibumbye ukaba utaratangaza amakuru arambuye kuhanurwa ryayo, nubwo ari amakuru yavuze ko yaba ari impanuka isanzwe. Gusa ibi nabyo bishobora gutuma M23 iva mu mirwano nk'amayeri, ariko bitavuze ko isaha ku isaha iyagaruka. Izi nyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga zavuze ko zitangaje aka gahenge kugira ngo abategetsi bategure ibiganiro mu mahoro byo gushaka umuti w'ikibazo kidutandukanya kimaze imyaka irenga 10. Mu gihe ihagaritse imirwano, M23 ivuga ko ifite uburenganzira bwo kwitabara mu buryo bukomeye mu gihe yakongera guterwa n'ingabo za leta. FARDC Liyetona Jenerali Njikeiko avuga ko FARDC itazemera na rimwe ko M23 igira ibirindiro ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko biteguye gutera uyu mutwe bakawurandura. Buri ruhande rushinja urundi ko ari rwo rwatangije imirwano, rutera ibirindiro by'urundi ndetse hafi y'umupaka wa Bunagana uhuza DRC Kongo na Uganda. Bikaba byarabaye ngombwa ko ingabo za Uganda UPDF zikozanyaho na M23 zishinza kurasa ku butaka bwayo. Ngayo nguko rero, ese Majoro General Sultan Makenga uyobora M23 hagati yitwaje inkoni nk'uko umubona?